Mwiriwe cyangwa bwakeye bivanye naho muherereye nirakoze Ange Negrita abashikiriza ikiganiro nawe arashoboye ni ikiganiro kuko mumaze kubimenyera cyangwa kubimenya kiraba umukenyezi ko ashoboye kwitunganiriza imigambi akayiyumvira ndetse akayishira no mu ngiro. Uno munsi rero turi mu gisagara ca Bujumbura hagati centre ville aho twagiye ngaha muri galeri aho bita galeri iriho aho twagiye kuraba abakenyezi bafashe bishira hamwe bagira umwuga bashira hamwe uburyo bafise bakora association ijanye n'ibyo gushona. Rero tubaza kutuganira byinshi urugendo rwabo wazanye cyumvira muze kubana natwe tuza kuba mu mwanya mwiza cyane murahawe ikaze mukanye sase baciyagira ibyabo uko byatanguye naho bageze ubu. Murakoze. Akenshi ubuzima ntibugenda nk'uko tubwifuza. Hari abatsindwa n'ibigeragezo hakaba n'ababigira intambwe ibashikana ku ntsinzi nk'uko abarundi bayamaze bati uwitonzi amira ibinoze. Nk'abana benshi umukenyezi Ruragahiye Regine yari afise indoto zo kwiga amashuri akabandanya, ariko ubuzima ntibwamuhaye ayo mahirwe. Amashuri yamunaniriye umwaka wa gatandatu, ariko uwo mukenyezi w'intwari ntiyemeye ko indoto ziwe zihereraho. Yaramenye ko ubutunzi Imana yamuhaye harimwo amaboko, ni gutyo yahisemwo kuja kwiga umwuga wo gushona. Uwo mwuga wahavuye uhindura n'ubuzima bwiwe, ariko kubera yari afise umutima wo guteza imbere umukenyezi n'umwigeme yashimye gusangiza ubumenyi abandi, gutyo nabo ubuzima bwabo burahinduka nk'uko yabitwiganiye. Eje imyaka ndabimaze gushona murumva ko ari kuva kera kuva muri 88 niho niga. Je nari nani wa gatandatu mbo muhira barampimiriza cyane kudubura kugira nzoje mu mugabo. Rero umukuru wanje umwe arambwira ati hariho ishuri bariko bigisha gushona kandi iryo shuri ni ishuri riteye imbere, uhejeje baragusabira buruse ryari ishuri ry'abaporoti. Mbo hanyuma ndagenda gukora ikibazo ryari ishuri bigisha byose, ndakora ikibazo ndatora nja ndavyiga. Mugabo ivyo byo kuvuga ngo uhejeje ngo ucuja hanze ntivyari ivyo. Hanyuma ndiga imyaka 4 kupkutire umuga ndaheza. Hanyuma hariho amashuri bita CFMP, Centre de Formation des Maîtres Pratiques, no kuvuga abize umuga baca baja kwiga kugira umwaka n'igice wa formation pédagogique kugira bige kwigisha abandi. Ndagenda rero ndagira iyo formation y'umwaka n'igice aho kuri CFMP hagi inyuma ya Macuniro niho iryo shuri ryari riri ubu ntirikihari. Mpejeje ndagenda rero mu macentre polyvalent kwigisha imyuga. Hanyuma ndaza narigishije no kuri foyer ahantu hari amacentre professionnel y'ivyo gushona. Mbo ncandagira mariage, umufasha wanje yitavye Imana, ndabandanya uwo mwuga kandi n'ubu ndacakora muri ayo macentre de formation. Ndaforma ndumatrice ndumumetre pratique, ariko nkacangira nibi byo gufasha. Aha urabona je mu bisanzwe bwa mbere nta ciyumviro cyo cha association nari ifise. Je nari ifise ciyumviro gusa cyo gufasha kubona abantu bamenye gushona. Hanyuma haza nyene abantu baba papa bati burya n'abandi bati ugize association vyo kwaguka kandi ico ciyumviro cawe kigafasha benshi kurusha. Duca turagira rero association ndayitirira Femme Aide de la Nation. Duca tuvuga yuko dukotiza 50,000 umwe wese mu mezi 3. Turagira cotisation, turonka umwe muri abo banywanyi akotiza menshi, arakotiza 1,000,000 nayo yiwacu nizo mashini mfise n'amaboko twari dufise nabo nari maze kwigisha
duca tuzana rero abandi duca tugira association nk'iyi. Turarangura amatisi, turashona, tukadandaza n'amashakoshi. Urumva ubu ni association turiyungunganya muri utwo dukeya tumaze kuronka. Rero uyu munsi icyo Imana yaremeye umugore si cyo ariko arakora. Usanga abagore basegerereza kandi bafite amaboko atari ibimuga, kuko n'ibimuga birakora. Umugaye amaboko ukoresha amaguru, umugaye amaguru urashobora gukoresha amaboko. Rero je nkabona umugore ntari karacitsa icyo Imana yamuremeye cyo gufasha. Jewe nkaba mfise umwuga wo gushona, nizi ibintu byo gushona. Byarashitse ndagira mariage, umufasha wanje tubana imyaka mike 5, ansigira abana 2 bato, naje nari nkiri muto. Rero kubera umwuga wanje wo gushona vraiment nk'umupfakazi narashoboye kurera abana, shobora kwibeshaho. Ubu barahejeje za kaminuza, kandi biza amashuri akwiye vraiment meza. Hanyuma je rero nkabona ingene mu bupfakazi bwanje uwo mwuga wo gushona wamfashije. Nkaca mbona ingene abakenyezi bariko nyene basegerereza mu mabarabara bifashe nabi. Je ntangira icyiyumviro cyo kuvuga ati uyu mwuga wamfashije, naje reka ndawigisha abandi nabo uzobafashe nkuko washoboye kumfasha. Nari mfise atelier mu Bwiza, nari mfise chambrette harimo imashini zanje 3. Mbo hariho uyu mukobwa twarabana ari muto ahejeje ananiwe nevyeme. Nca ndamubwira nti burya ntiwo kwiriguricara yaba kwa musaza we mu rupango, ni kwiriguricara si vyiza, ukwicara si vyiza, ngo ndakwigisha umwuga. Ati yo wowe ukoze cyane. Acaraza muri atelier ndamwigisha imashini. Hariho n'uwundi yiga kaminuza y'u Burundi, ndamubwira nti burya amashuri ni meza, mugabo ntiwiga ngo utegezwa kuronka akazi, birashika akazi ntikaboneke. Ariko si umwuga urifasha. Ntubona ko jewe ndi umupfakazi, abana banje ataco babaye, nawe nuze wiga umwuga nawe arabinezerererwa. Ntangura kuri abo 2 ndabigisha ku buntu. Kuri izo mashini zanje 2 barabimenya. Je rero nca ndavuga nti je fashe icyo shoboye, kuko mu gihugu umuntu wese afasha icyo ashoboye. Je abantu bose bashoboye kuntumberako narabafashije. Nk'abayaya banje bose nababwira nti mukore mwiga, bose bafite amamashini ubu bagiye kwiteza imbere. Nababwiye nti ntimwoguma mufite vision y'ubuyaya ubuzima bwose, ni mwiga imashini. Benshi ubu bararongowe baritejeje imbere n'ababoyi, kuko je sinkunda umuntu adatera imbere, ndakunda iterambere cyane, kandi nkakunda umuntu mbona ariko aratera imbere. N'ababoyi naramubaza we wagaruke mu akangahe, akambwira hari wagarukuye mu w'indwi ngo acabura amahera yo kubandanya. Nkamubwira ni mu gitondo ngiye kukwandikisha ku ishuri, wige mu gitondo, après midi niho uzonkorera. Baraheza bakaronka amadiplome. Hariho n'umwe ari Kampala yahejeje w'umuhungu, kuko je ndakunda kubona abantu bariko baratera imbere, apana abaguma hahandi nyene. Bishitse rero ku mufasoni nkuko ari umufasha Imana yavuze ati dufashe. Bashaka kubona ko umufasoni aba afise ikintu ariko arakora kimuteza imbere, kigateza imbere n'igihugu mbere n'amahanga. Arukuri adashoboye gushona agafuma ari imitomati, abarundi tukazirya akazishora no hanze. Iryo rikabitera mbere giwe n'igihugu. Nico gituma nagize ico ciyumviro cyo kwegeranya abo 2. Natanguriye kuri abo 2, mu nyuma haraza n'abandi. Ubu gushika ubu abo maze kwigisha bahejeje ni 10. Ubu hariho 4 rero bandi bariko bariga. Ariko rero nubwo yitaye ku rutare mu kurondera ico rirenze, hari intambamyi ahura nazo muri uwo mwuga. Ingorane rero duhura nazo, murazi
ibintu by'abatayere, hari aho ushonera umuntu impuzu ntayigombore cyangwa akaza agashwana gutyo, cyangwa ugasanga umunywanyi wa asosiyasiyo agize ikibazo, turamuterereye, nta mayede dufise, dufata mu mugongo ni twebwe nyene. Nk'ubu twari twaronse ikibanza kinini dukorera harya nahaberetse bahugaye, kubera iki? Uburyo buguma bugabanuka, kuko turafasha tukarangura, nk'ibi byose dufise nk'amashakoshi n'irya muzu nivyo tudandaza, narya mamaneke mwazibonye hanze. Hari igihe biteba kugurwa, hanyuma ikibanza naco kiguma cishuza. Urumva twakorera ngaha tugakorera na hariya hanini, ariko ubu turi ngaha gusa ntituraronga ikibanza kinini. Kandi jewe nashaka nigishe benshi vraiment umwuga wo gushona, nashaka ndawigishe benshi bashoboka, ariko kubera intambamyi z'ikibanza biragoye. Bamwe mu gwaruka hamwe n'abakenyezi yigishije ubu barahinduriwe ubuzima, bakaba bitunze, abandi bakaba batunze imiryango yabo. Bati n'abandi bakenyezi bakwiye kujijuka bagateza imbere igihugu hamwe n'imiryango. Natanguye kwiga uno mwuga mu mwaka uheze, hari mu kwa mbere umwaka wahera mu 2025. Niho natanguye. Icyatumye niga uno mwuga, naragiye ku ntebe y'ishuri, ngarukira mu mwaka w'11. Ngeze mu mwaka w'11 biranga, bimaze kwanka nca ndaja muhira, bambwira ngo ninsubireyo. Je ndababwira ngo je sinsubirayo, irigira kandi gatatu je vyase, ahubwo vyiza nokuma ndondera ahantu niga umwuga wo gushona. Je vyaciye binjana. Ico maze kumenya umwuga wo gushona, akaribaya kasanzwe ndagashona, ijipo isanzwe nyene ndayishona, ndayikatira, n'ipantaro bishobotse nayo nyene ndayishobora, ndayigerageza. Ndamaze kunguka akantu katari gato, nko muhira kare nta n'umuntu yashobora nko kumbona yuko ndi umuntu, ariko maze kuronka uwo mwuga wo gushona ubu unye ndaboneka nayo yuko ndi umuntu, naho mbaye baramvugisha bakabona yuko ndi umuntu, ariko kare ntarawuronka nta ruvugiro nari mfise, ariko ubu unye ruvugiro ndarufise. Narize amashuri primaire na secondaire, mbere na kaminuza ndaminuza. Ego aho naminuje ni cyane hari mu gisata cyo gushona, mugabo kugira ngo nisanga ahantu byatewe nyene n'ubuzima. Sinovuga ko mvuka mu muryango wishoboye cyane, ariko nari mfise indoto yo kwiga amashuri nyene nk'abandi, ngira ico nimariye n'igihugu. Mugabo muri uko kwimarira biba bigoye. Je niga kaminuza baduha amafaranga 30,000 ku kwezi, ntivyari vyoroshe kuyaguramo agasabuni, kuyaguramo iby'ishuri, ibikoresho, amasirabisi. Rero nabana n'uyu mudamu mama Regine, nari ndamupangiye mu rupangi iwe, hama niho yambona nyene turamenyerana n'umwana we. Mu nyuma arambwira ati none wewe bimeze gute, nta kuntu woza ukiga mu bandi ukazuraronka ayo 2000 ukagira ico wimariye nawe. Mu ntango nyene nabona nk'umengo ni ibintu bigayitse, umunyeshuri mu universite kuja gushona, wamengo nyene ni ibintu atagaciro bifise. Mugabo ku minsi yagenda iregera imbere bivanye n'uburyo umuntu aba akeneye akariya. Uri umuntu w'umukobwa hoho biragoye, murabizi. Niko nafata rero ico cyumviro ciwe ndagiha agaciro, maze kugiha agaciro campitamwo kumukurikira. Yanyigishije mu bandi, ntitwari benshi cyane ico gihe, ntitwashikana 3. Aranyigisha gusa je nabikoranye ata mwete ndabikorana, ariko nkavuga ati ko ari umuvyeyi ndamupangiye kandi arafise umutima w'urukundo, reka ndamwubahe, nabikora kubwo kumwubaha. Mu nyuma rero niho naza kubona ko birimo akantu, ndabibandanya ndaheza
uno munsi by'ukuri ndashima naheje kaminuza nize commerce marketing no kwishuri nyene ngeze nko mu mwaka wa gatatu baraduhimiriza cyane umwigisha atwigisha ikuru bita commerce international yatubwira ati jewe naho nobona muriho mukora stage kwa Sioni je ni sawa na mahoro menshi kandi uno munsi kwiga witeze ngo leta izoguha akazi na leta yonyene ikeneye ko ari ukreya akazi ni ukwiye kugatanga uyifashe rero ukaguma uhanze amaso yuko leta izogira icyo kumarira urashobora kuhateba rero muri izo mpanuro umva n'umwigisha amaze kukubwira ari we wari wizeye nyene ibicijana kwijana ukavuga ati uwibaza ngo uzoronka akazi ko muri biro ibintu nk'ivyo akakwerekeza mu isoko ivyumviro vyaciye bisa nk'ivyo umwigisha yanyigishije kutire yambwira niko kubiha agaciro mu nyuma nahavuye menya gushona nza ndakira amamodele ntangura nyene kwibeshaho ntangura gufasha mama mfise umuvyeyi yamugaye ataco nyene yifasha ntangura kuriha inzu ntangura gukontribuwa nyene yanje nk'undi nk'umuntu mu bandi ego nditunze no munsi ndigaburira sinovuga ko birakwira vyose ariko bivanye n'uyu mwuga kandi umwongo umwe ntiyonza inyoni narashoboye nyene no kuza ndiyungungana mu tundi mugabo rero kubera uyu mwuga uwawunyigishije yampaye ico bita urukundo iyo ngiye hiyo akambwira ati bwa bundi hari abana bakeneye kwiga uri disponibiliza je ndaza nkafasha iyo hari nk'ibiraka byabonetse muri association impunzi zo gushona ndi disponibiliza naho mva afite ibindi bintu nkaza nkafasha no kuvuga je ikintu ca mbere no hanura no kuvuga ibintu byose bihera mu mutwe bavuze état d'esprit y'umuntu niyo ituma umuntu amara ico yokwimariye canke yomariye abandi. Bakundukize Nadine umwe mu banywanyi bishirahamwe ryashinzwe n'uwo mukenyezi afatikanyije n'abandi bakenyezi nawe ati yashimye gukorana nabo bakenyezi kubera uwaritanguje yashize imbere urukundo agahamagarira n'abandi bakenyezi gukorera hamwe. Jewe ndi umunywanyi wo ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura kenshi turabikora ngaha muri galeri twasha tubijana muri galeri Gracia aho tubica tubidandariza. Irishirahamwe ikintu twarishimyemo cyane Madame la Présidente icambere yagize nk'ibintu byo gufasha ahandi henshi bagusaba ngo tanga uburyo kugira wigibi canke tanga uburyo kugira uje muri binibi ariko we yashatse kuduteza imbere ata bintu byo kutuvuna kandi abitwerekana n'urukundo rwinshi cyane ku buryo twace tubihurumbira cyane kandi tuzana n'abandi. Nobwira abandi bakenyezi nkabahimiriza cyane nuko boza bakakorera hamwe n'abandi uko burya ngo nyamugenda ko ntari miri menshi mugabo uri kumwe n'abandi urungura ubwenge ukaja muri ivya kuti kandi urumva yuko ushobora kwiteza imbere muri buryo uronka mu byo wadandaje canke wasohoye urashobora gukuramwo n'indi mitahe y'ibindi ushobora kudandaza gutyo ukaronka ingene ushobora kuriha inzu bamwo ukaronka minervare y'abana ukaronka n'irasiyo ushobora kugaburira abana. Uyu mukiriya twasanze ku cicaro caho bakenyezi bakorera nawe ati umukenyezi arashoboye ari naco gituma nashimye kuza kubateza imbere. Nashimye ngaha kubera nabonye yuko ni association y'abadamu kandi shaka gufasha kugira mfashe ni kuzana imodel bakaca nkorera akamodel nshaka nyigisha ibintu byinshi kuko iyi ni association y'abadamu shaka ko kubateza imbere nuwo uburyo bw'iwanje bwo kubateza imbere. Regine Ruragahiye avuga ko inyungu yiwe ya mbere ari kubona umukenyezi ateye imbere agahamagarira abandi bakenyezi kwijukira gukora imyuga mu kwitegekaniriza kazoza kabandanya agira ati naje umwuga niwo watumye ngeraha ngeze ubu. Mbo urumva jewe aho naciye mbandanya gushona ndatera imbere ubu rero abize amashuri menshi za kaminuza bagaheza bariko bampa abana babo ndababigishirije ubu bari mu za pension kubera bamaze kurenza imyaka 60 barapansiyonye ubu ndanabafasha ngo duheze twagafana ufise umwuga
urumva kubera umwuga si ikintu gihera. Imyaka yanje mbaye ndi muri pansiyo, ariko ko ngikomeye Imana yangiriye ubuntu nkagira amagara ndacyakora kubera mfite umwuga. Ariko hari abandi baja muri pansiyo bafite amagara ariko bakabura icyo bakora kubera bakukurutse. Urumva rero abantu bijukira umwuga. Akarorero uyu yarahejeje kaminuza ya leta, uyu nta kazi ariko arakora k'ivyo yigiye, ariko ariko arashona. Jewe inyungu nkuru kuri jewe ni ukubona abo nigishije uyu munsi bariko bigisha abandi kandi bariko barifasha, bariko bararonka udufaranga tubafasha. Ivyo biranezera cyane. Mbo iyindi nyungu nuko nanje umuryango wanje gushika ubu umeze neza. Umuryango wanje umeze neza, nanje murabona ntacyo mbaye. Jewe abakenyezi kuko wambajije ikinezera cyane no kubona umukenyezi ariko arafasha umuryango wiwe, afasha mu iterambere ry'igihugu ciwe n'ibindi bihugu byose. Kuko nakubwiye akarorero adashobora kurima itomati akazishora hanze, akaba yungutse n'igihugu kikunguka n'amakungu, akarya itomati zimeze neza. ko si bose bashoboye gushona. Mbo nk'aba nk'uyu urabona hari n'uwo muri association nawe yariyungunganije arashirako ibintu biramufasha. Je icyumviro cyanje nshaka yuko umukenyezi wese afasha mu gihugu, kuko n'icyo Imana yamuremeye kuba umufasha, apana gusegerereza. Yifashe afashe n'abandi. Nicyo gituma nk'abariko baratwumva bakadufata mu mugongo, bakaduha imashini, duca twongerereza abandi bajya bari mu ibarabara tukabakurayo, tukababwira erega nimuze tubigishe kandi ku buntu, nta mahera dusaba. Kiretse nk'uwifise turashobora kumusaba amahera, ariko nk'uwo dukwiye mu ibarabara cyangwa ari imfuvyi cyangwa ari umupfakazi turashobora kumufasha tukamwigisha umwuga. Tukuriho ya migani ivuga ngo abazezwazu, abantu bo kugomwa muhira. Murabonye neza yuko hari abakenyezi bashoboye kandi gushona, naho aho hambere babyita umwuga atacu mariya abantu. Mwabonye ko hari umukenyezi kuva muri 88 ashona gushiriza kandi bimutungiye umuryango, kandi yashoboye no kugira umutima w'ubuntu, umutima w'urukundo, umutima ugira abantu bose wo kwigisha abandi bakenyezi kugira nabo nyene bashobore kwiteza imbere. Twe twabagendeye rero ni hano muri galeri iriho, niho twabagendeye rero. Mwumvise ibitari bike. Bakenyezi mutarava muhira nimuze babigisha, babimure ko bazobigisha, mugabo bavuze abantu batishoboye ko ari bo bashobora kuraba uko babigenza kugira ngo mushobore kwiga gushona, muteze imbere imiryango yanyu, muteze imbere n'igihugu cabibarutse. Ndabashimire kubona mwe mwadukurikiranye mukadutiza amaso n'amatwi kugira ngo mushobore kumviriza ikiganiro nawe urashoboye gisaje kiboneka kumanisha kuri Look Media Burundi. Tubasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu mugira aho muba mwubahwe, twongera tubibutsa ko umukenyezi ashoboye. Mwaraheza gihe.